Mpanda vyapfuye. Ega nuba gahindura akagira naho twabiganiriye yego vrema kuko urabona umuntu gusanga uvuga ati naka mu buzima bwe ukumva ko icyo yamariye igihugu cyane bishobora kuhaba kwaje baracana umugani ngo atagapfuye ntagakira byukuri je ngaha ku impamvu izuko ndahakura ibiharage nagiye agashomeri habaye bakabura akazi nanje urumva sinshikirwa ngo mpembe. Ubwa mbere ho baribaza yuko umengo ugiye gukora amafaranga ugiye gukora amafaranga ku Mpanda ugiye gukora amafaranga y'abapfuye umengo ntibavyumva umengo arimo amadayimoni. Birambabaza iyo bariko bararira nubwo bishika ngaronka ayo mafaranga bayampemvye ku mpamvu zuko ndiko ndayaca ku mubapfuye. Niki kintu kidasanzwe umaze kubona ngaha mu myaka umaze gukora ngaha? Uko buca bukira niko isi bandanya kuzunguruka, abantu baja ku kazi, abana bakaja kw'ishure, ubuzima bugakomeza. Hari ikibanza abantu benshi bakunda kugira ko ari uko baherekeje ababo babuze, aho naho sahandi ni mw'itongo ry'abapfuye. Aho niho bashingira umuntu iyo uwo muntu atakibarizwa kuri ino si, ubuzima bwiwe bugahagarara, ubw'abasigaye bugakomeza. Muri ico kibanza cyo ku Mpanda hari abagabo n'abagore bahakorera ubuzima bwabo bwa misi yose, ariko ntibakunzwe kuvugwa, ariko akazi kabo kaba ari ngirakamaro mu guherekeza no guha icubahiro uwitavye Imana. Uyu munsi twaje kubumva no kumenya ubuzima bwabo bwa misi yose. Iryo tongo ryo ku Mpanda ryatanguye guhambirirwamwo mu mwaka w'1994. Icatumye bahitamo iryo tongo ryo ku Mpanda nuko abantu baba mu Ngagara c'ibitoke Kinama byagorana cyane kugira ngo baje kuzika ikiziga cabo mu Kanyosha mw'itongo ry'abapfuye rya Nyabaranda no mu Ruziba kubera hari igihe c'amagumwe. Ivyo tuvyiganirwa na NTUNZWENIMANA Melchior yakoreye muri iryo tongo ryo ku Mpanda kuva mu 1998. Gitangura kuza bakora ngaha hari hamize nabe hari amagume mugabo bari dufise position hagufi ngaha bararasa kugira bakaza kudutabara. Hari haciye igihe kingana gute ino kano gace ko ku Mpanda gatanguye? Mo agace ko ku Mpanda gatanguye hari haciye imyaka 4. Imyaka 4 tango niki gice ca Mpanda ca cimetière. Ubwa mbere bahambira he? Ubwa mbere bahambira mu Kanyosha za Ruziba. Abakorera muri ico kibanza baratubwiye icatumye biyumvira kuza gukorera muri iryo tongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda. Je urumva icaniryo yogira ngo nze ubwa mbere ho nari mu busakazi nsanzwe mfise umwuga wo kubaka. Aba rero kubera yuko atavyo kubaka byari biri mu ngaha nashimye kucanza kubaka mu bandi baca baranyakira ntanda bimenyesha n'abandi ndavyigisha n'abandi barabimenyera babimenye. Tanguye gukoreraho muri 2014. Niki catumye uza gutangura gukora muri iri tongo ryacu? Icatumye nza gukorera ngaha jewe muri make nimutse mva ruguru niyo nahora mba naje kubaka ariko nkiri inkumi yino haje tumanukanye n'umugabo wanje hama kugira ntore umuhora ngaha kugira ngo inze ngaha jewe naje nje gusenya hama basanzwe bakorera ngaha senze umupapa yaciye amamagara ngo ngwino hano ca ndamwitavye ahora arambaza ko yompa akazi hama ati nukuri wabukoze cambwira turatonda ariko wa mbere tuze ndakwereka aho ukora kazi nce ndakaronka nkuko kugeza n'iyi saha niho ngikorera kandi ndabona birambesheje. Nashitse no 2010 hanyuma nari mvuye kw'ishure imwaro aho hitwa ku Muyebe muri Kayoko kuri lycée Muyebe niga igisata ca scientifique. Hanyuma naciye nzi no kuramutsa grand frère yarasanzwe aba ino iburinga yakorera ibintu byo kudandaza, hama kenshi naragenda nkamufasha kudandaza ibotike ku ruhande yaho hariho akabari. Hanyuma naciye ndamenyana n'abantu bino bitwa ko abavuga ino bakiri bato babajene dutaramana. Mu nyuma rero
ndabona ko nanje nogenda kwiga igifundi nkuko nabo bariko barakora ivy'igifundi. Hanyuma muri 2014 naraje kwiga igifundi, mugabo mbona igifundi menga congora cane, nca mbona ko noza gukora ibintu vy'amadekoro ku Mpanda vyo gusasa amatapi no kubanga ibintu vy'amadekoro nyene. Mu misi ya mbere batangura akazi biyumva gute gukora ako kazi kabo mw'itongo ry'abapfuye? Mu myaka ya mbere haje abantu nyene urumva baraza nyene ukabona ko bafise umubabaro, bafise agahinda, nawe natwe ubwacu nyene tukagira agahinda ata nshuti dufisemwo, ariko turava turabimenyera. Ega nubu agahindura akagira naho twabimenyereye. Yego vraiment kuko urabona umuntu gusanga akubwira ati naka mu buzima bwiwe nibi ukumva ko icyo yamariye igihugu, kwenerame yabaye abo yafasha mu mibano, ukumva yuko ukibaza ati bo nk'ubu bwenge ajanye iyo byashoboka busigira nk'uwundi byaba ari byiza. Je no kuri ukunda vyakira biranambabaza. Yamaze kubona bene Numva uri kuraca agafaranga. Birambabaza iyo bariko bararira. Nubwo wishika ngaronka ayo mafaranga bayampemvye ku mpamvu z'uko ndiko ndayaca ku mubapfuye. Birambabaza iyo mbona nk'urupfa ahubwo nokwirukako. Kuko nanje maze kubona bariko bararira nk'umuntu akuze ari kararira. Cumengo ni hakujya ku mwana, cumengo ntibinezereye. Nkishika muri aka kazi ko ngahaye umunsi wa mbere naza ngaha naguma nsamara cyane ndaba hirya no hino, mugabo nkabona abo twazanye banzanye bakambwira ati ntugire ubwoba ngaha nta kintu na kimwe nta ngorane, wowe kora akazi hanyuma nta bindi. Hari ibintu bavuga yuko uje ngaha ushobora kuryama mwijoro ukarazirana uri kurabona iyo wiwe n'ibiki, ivyonye ntavyo nigeze mbona kuko nari nisanzwe ndi umuntu asenga, kandi uje ngaha naho utabura umuntu asenga kubera ngaha haraza abapasiteri abapatiri, ubwo umumengo uri mw'isengero, umunengo uri ahantu heranda, ushitse muhira naho nta ngorane nimwe gutera. Ntabwo bana bukeye ko ngaha ngerageje kuraba akaburi ko ngaha n'akaruguru karatandukanye, ndaciye nsanga ngaho hubatswe nko kumengo ni nk'amazu vraiment hameze neza, ntabwo bana bukeye bigeze. Hanyuma abaruguru iwanyu no musi wabwiye ati ibujumbura kora ku Mpanda mu itongo ry'abapfuye, bamwe na bamwe bavyakira gute? Muri make bambagije ndababwira ati hameze neza, ariko mu gihe nk'uwuje kundamutsa ndashobora kumuzana nkamutembereza aho ukorera akazi hanyinshi yose. Yego nawe agatangara akavuga ati nukuri ha hantu hameze neza, guko muhakorera n'isuku ryinshi, hameze neza vraiment agashima. Niba byorosha ari mu ntare bwo bwa mbere, ariko uko imisi igenda uramenyera kuko sakazi kaba koroshe n'akazi wanashaka ugakora abaherekeje bababaye, kumbure ari mu ntango usanga bigoye, ariko nta kundi akazi abara akazi burya karasumba kwiba cyangwa gukora ubundi buzi kumbure butaba bwemewe, kuko twakazi dukora karemewe, ntago turabaganga ariko karemewe n'amategeko kuba dushingura abitavye Imana. Bega imiryango n'ikibano cabakiriye gute bumvise ko akazi kabo bakarangurira mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda? Bano ubamo bumva ko giye gukora akazi ko ku Mpanda itongo ry'abapfuye bagufata gute? Bo ubwa mbere ho baribaza yuko umengo ugiye gukora amafaranga, ugiye gukora amafaranga ku Mpanda, ugiye gukora amafaranga y'abapfuye, umengo ntibavyumva umengo arimo amadayimoni, oro y'amafaranga ameze nk'ayabandi, kandi ugiye kuraba ukayatahana ugasuma barabiryohererwa kuko uvuye gucingira nk'abandi. Yego no musurubatse ndubatse cyane kandi bise ndabuze uko kibano tubamwo kidufata neza, nta kibazo kirimo kabisa, kidufata neza kuko aho tuba ni igisagara gifatanye n'iyi cemetery Mpanda. Rero ngira ngo nk'umuntu yo batanga kure yumva ati akora hariya, none nk'aba babanyi barahabona barabibona, mbo nta tushibirebere byabateye n'ibisanzwe nk'ubunozi. Bega birashoboka ko abo bakozi baja mu gashomeri kubwo kubura akazi? Iyo ukenye ubukenye mu buryo bumeze gute? Iyo ukenye birashoboka ko umuntu abari karakora akavuga ati muri no mizi turi muri chômage nta buzi buhari turakenye, ubu bukenye bimeze gute?
kene bishobora kuhaba kwaje baracana umugani ngo atagapfuye ntagakira byukuri je ngaha ku impamvu izuko ndahakura ibiharage nagiye agashomeri kahabaye bakabura akazi nanje urumva sinshikirwa ngo mpembe mugabo muri make ntabona kwipfuriza urupfu nuko nyene vyashitse nkakaronka kimwe gusa. Hari vyinshi bivugwa ku matongo y'abapfuye ko hari abantu baza kwiyambaza za kimenyi, hakaba ariho n'abandi baza guterekera kumva z'abatabarutse. Bega vyoba ari vyo? Mugabo ibintu byo kuvuga ngo hari ibintu birije harya bimeze uko Erege bavuga yuko bavuga ngo kenshi boshobora gusana inzoka ndakumva bavuga ngo abantu ngo baje ngo usanga bahura n'imizimu bahura n'ibiki. Donc ivyo ni ibintu byo kubesha mu majambo make. Twebwe ico tuzi gusa ngaha twemeze kuko haja abanyabyaha n'abakristo, haja abantu b'abapastori benshi basengewe, akajaho n'ababyaha. Urumva aha rero ni ukuvuga harimo abakristo benshi, ni ukubwira yuko ivyo bintu vy'amadayimoni ashobora kuvuga ngo ni ibi. Twebwe tukubwira yuko ivyo bintu tugira tubibona kabisa, kuko ntibaronka aho baca, kuko twebwe twinjiye saa moya tuhasanga abasoda bakikwe barabara, dusohoka izo saa 9 bose bari kwe barabara abasoda nyene bararaho bakirirwaho. Muga mwijoro barongerekana bakaba benshi, ku murango baba ari bake, muga mwijoro abara abasoda benshi bahakikije, nta winjira nta usohoka. Muri ico kibanza hari abakozi bakora ibikorwa bitandukanye, yaba gufoba no kugira amadekor no gusukura intatemwa zo muri ico kibanza. Abo bose baragize urunani baja muri koperative bise Umuco. Mbega hasabwa iki kugira ngo umuntu yemererwe kwinjira muri iyo koperative? Hasabwa iki kugira ngo umuntu yinjire muri koperative Umuco isanzwe ikora akazi ko gufoba abantu kw'itongo ryo ku Mpanda? Muri koperative Umuco irekurore wese guhizira uko hari ibisabwa. Icambere hari kete wandika ejo kugira winjire Umuco, na cyane turisonga mu gihugu sanzwe ukora irikogwa nk'ivyo dukora, uko n'inyigisho twigishanya n'amateko tugenderako ajanye n'ibikogwa dukora. Rero ari nk'umuntu wo hanze adakora ibikorwa dukora, kugira tumwakire bibyo banza gukata bigaca kure, kuko ntabwo tuba tupomeneye izindi mbwemo ziza kudusambura muri twe. Muga mu gihe dusanga ikivi utari muri koperative biroroshe kwakirwa, muga ntibisigura yuko hariho n'abakoze bakora mwe no kuba dukora, muga Imana irabaha ubundi ubuzima, bamwe baraja hakurya kino gihugu, abandi baraja mu bindi bikorwa, ko dusanzwe tuziranye mu bwo buzima tukigikoramwo. Hari abandi samakete turabakira muri koperative, hari n'abandi bagiye mu bundi buzima muga bakiri muri koperative. Bivanye n'igihe bamaze bakorera kuri iryo tongo ry'abapfuye, baramaze kwiga ibintu vyinshi bitandukanye. Mbega yuko urakora akazi kawe no munsi nk'ibiyumvira ko aho uri kuragakorera ejo nawe uzohaja mbega umaze kwigira kuri ico kintu? Murakoze cyane. Ivyo ni ibintu rero bitanga icigwa kuri we wese, na cyane nk'abantu bamaze gutahura bagasenga. Wowe urabona uti mbega jewe bizogenda gute ejo? Uno munsi nshizeyo wewe, naje ndabona ko ejo naje nzogenda kuko naco naruhaye. Kandi ejo nsanga nashizeyo mama, nsanga nashizeyo data, umwana wanje canke murumunanje. Ivyo rero ni ibintu byo nisezerano ry'Imana twakira kandi twararyakiriye neza kwisi. Ni ukuvuga ari abantu usanga ngaha kwisi akubwira ngo urazi ico ndi. Ni ukuvuga yuko kubera isezerano ry'Imana aha nurenze metero 2 ku metero 1.5 mu burebure cyangwa mu burebure metero 2.5 1.20. Mwico gihe iryo togo ryawe ubufisi iryo ubusizi imiduga n'ibindi bihinda, aho mwico gihe bitanga ikigwa kuri wewe wese. Rero jewe ndi muto nyarucari gwasanga naje garuhande yawe, nawe bagushize haje tukabana, kandi nta mudugumbano nta guterana amajambo, oya bavyarahetse. Mukwicisha bugufi je mbona nk'umuntu akiri muzima ntiyobaho yidagadura ku wundi ngo je ndagakomeye, kuko iyi saha ngaha munganye intambuko, munganye santimetero, nta mutoyi nta mukuru, turetse kimwe gusa ko abafise nk'umuryango
nk'uwuje kumwibuka ashobora kumugirira neza ibisumba wa wundi muto adafise umuryango akamugirira neza, nayo ahasigaye ujya hajya umaze gufuba wegeranye ntusubira gusumba wa wundi muntu wahora widagadurako. Si vyiza rero uko wewe ubaye ukiri muzima wokwishima kuwo ari we wese, mbere wokwicisha bugufi kuko urupfu je nabonye rudatoranye, ntiruraba umutunzi ntiruraba umukene. Kiretse abarondera buzima muri iryo tongo ry'abapfuye aho ku Mpanda, hanze yaho hariho abashinze ubunywero be n'uburiro kuwuje ku Mpanda kugira ngo ntiyicwe n'inyota hamwe n'inzara. Ako kazi ko gufuba abitavye Imana gasaba inguvu nyinshi kuko gakogwa haba kuzuba ryaka canke imvura igwa. Iyo utereje amaso mw'itongo ry'abapfuye umuntu yibuka ko ubuzima bufise iherezo. Ariko kandi bitwigisha ko umuntu akwiye kubana n'abantu neza. Abo bakozi bahakorera badufasha gusezera abitabarutse mu cubahiro. Nubwo akazi kabo kadakunda kuboneka, ni umurimo ufise akamaro gakomeye cyane. Reka tubashimire kuba mwakurikiranye iki kiganiro. Nimba mwagikunze nimugisangiza abandi kugira ngo inkuru z'abakozi nk'aba zirushirizeho kumenyekana. Murakoze.